ivyo bintu umunsi niyashima kubishira ahagaragara kubivuga yuko azobivuga, ariko yatwemereye neza n'abakunzi ba filime ziwe n'ibikorwa vyiwe muri Ihuriro TV yuko atakibarizwayo. Ikibazo twibaza ni giki? Twibaza duti kuki Ihuriro TV bafise imbuga basanzwe bakoresha ariko batishimye gushira habona ivyo bintu. Tukibaza kandi duti abakinyi bamaze kuva muri Ihuriro TV ni Samba Famba gusa tumenye, kumengo hariho n'abandi turataratahura neza ivyabo, kuko imidogo yoyo hariyo tuza turabona ariko tutabona neza yuko ifise inzira, yuko ifise umuco, tukavyihorera. Ariko ivyinshi tugiye kubirondera kugira mumenye neza abakinyi banyu musanzwe mukunda mukurikirana ivyabo kungene vyifashe, kuko abenshi muguma mwizera ibi na biriya ariko ugiye kubiraba ugasanga ivyo bintu siko bimeze, siho biri. Abenshi mutamubona Samba Famba muri Mario muguma mwibaza yuko peut-être hore yiwe itaragera, ariko inkuru mwomenya nuko atazosura kandi kugaragara muri Mario ndetse no mu bindi bikorwa vya filme zo mu Ihuriro TV isanzwe irongowe na Ngabo Amisi. Indi nkuru ukoresha umwana noba nabarondereye ni ya Sauda n'umwigeme uno muga wacu bisaba yuko ubu mutananirwa, bisaba yuko neza ubu munyarusaku akwiye abushitse. Mwumvise ibibazo Briera yashoboye kumubaza Akezdan, aho yamubajije neza ati ashiramwe ibintu vy'imbanyi yuko Sauda yoba yibungenze, ariko ico kibazo abantu benshi baracibaza ndetse n'abantu benshi basanze badukurikirana baracibaza, ariko ico kintu ndibaza neza yuko ari Sauda wenyine afise ububasha bwo kucivugirako, kuko niwe yoba azi peut-être igiteke mu nda yiwe canke ingwara yoba agwaye ukungene imeze, niwe afise inyishu. Reka naje abantu benshi bambaza bantelefona bambaza hirya nyine ati Sauda yoba afise imbanyi yake, nta nyishu mfise hanini, ariko inyishu ifise Samba Famba mwakunze araseze burundu Ihuriro TV. Samba Famba kubatamuzi neza n'umugabo w'agasuguru, n'umwatatsi, n'umunyarugombo nkuko akunze kuvyivugira wewe nyene mu kanwa kiwe. Numwe mu bajene bakoresha ingabirano zabo, batunzwe n'ingabirano zabo, babeshejeho n'ingabirano zabo, ariyo ngabirano yo gukina komedi. Samba Famba benshi muramuzi kandi mwamumenye cyane mu Ihuriro TV, ariko je nawe kushika kuri no saje nawe turiko turavugana Samba Famba ntakibarizwa mu Ihuriro TV. Ivyo bintu vyarabaye ibanga, rirabibanga cyane rikomeye cyane hagati y'uburongozi bw'Ihuriro TV na Samba Famba wenye n'ubwiwe, ariko iri joro twaraye dukesheje muri uno munsi niho nagiye gutahura neza yuko Samba Famba atakibarizwa mu Ihuriro TV. Ni muri message yandikiwe n'umufana kuri Facebook page ya Samba Famba le comédien, akurikirana n'abantu benshi cyane, aho uyo mufana yanditse avuga ati Samba Famba seri zibiri zose utaboneka muri Mario, oya kweri ntibiryoshe cyane, ngiye kuyiheba. Uko mubibona ngaho nyene uyo mufana yavyanditse, murabibona neza yuko yavyanditse abwira Samba Famba, ariko Famba nawe ntiyariye umunwa, kuko yabonye neza yuko kugumya ibanga, kwigumiza mu ijambo rizava rimuturikana. Aravuga ati reka nshire ukurahagaragara, reka mvuge neza kungena ibintu bimeze. Samba Famba ntiyatinye, yatinyutse aramubwira ati mugenzi sinkibarizwa mu Ihuriro TV, ndetse n'abandi bose bafite ico kibazo bakimenye kandi bagitahure, Samba Famba sinkibarizwa mu Ihuriro TV. Ivyo bintu koresha umwanya kimara kubibona ntiyariye umunwa nawe ntiyacecetse, yashoboye kubaza kuri audio arungikira Samba Famba nyene, aramubaza aramubwira ati mugenzi ni gute ayo makuru ndiko ndumva niyo? Samba Famba
yamwemereye koresha umwanya neza yuko atakibarizwa mu ihuriro TV, ariko atabibazo byinshi cyane ashaka kuvuga kuri ivyo bintu. Umunsi niyashima kubishyira ahagaragara kubivuga yuko azobivuga, ariko yatwemereye neza n'abakunzi ba filime ziwe n'ibikorwa vyiwe muri ihuriro TV yuko atakibarizwayo. Ikibazo twibaza ni giki? Twibaza duti kuki ihuriro TV bafise imbuga basanzwe bakoresha ariko batishimye gushira habona ivyo bintu? Tukibaza kandi duti abakinyi bamaze kuva muri ihuriro TV ni Samba Famba gusa tumenye kumengo hariho n'abandi turataratahura neza ivyabo, kuko imidogo yoyo hariyo tuza turabona ariko tutabona neza yuko ifise inzira, yuko ifise umuco, tukavyihorera. Ariko ivyinshi tugiye kubirondera kugira mumenye neza abakinyi banyu musanzwe mukunda mukurikirana ivyabo kungene vyifashe, kuko abenshi muguma mwizera ibi na biriya ariko ugiye kubiraba ugasanga ivyo bintu siko bimeze, siho biri. Abenshi mutamubona Samba Famba muri Mario muguma mwibaza yuko peut-être hore yiwe itaragera, ariko inkuru mwomenya nuko atazosubira kandi kugaragara muri Mario ndetse no mu bindi bikorwa vya filme zo mu ihuriro TV isanzwe irongowe na Ngabo Amisi. Indi nkuru ukoresha umwanya noba nabarondereye ni ya Sauda n'umwigeme ari jewe koresha umwanya namuzanye muri Wakalayi TV kinyamakuru candeze, aho Sauda nagerageje cyane gukora ibikorwa bigiye bitandukanye byinshi kugira ngo kenshi bikunde abakunzi b'ibikorwa vyacu bamutahure banamubone. Biza kurangira Sauda asavye yuko no musabira akazi muri Wakalayi TV aho nari nsanzwe nkorera. Sauda ubuje nawe tuvugana amagara yiwe ntameze neza, koresha umwanya n'umuryango wiwe ntituraronka akaryo ko kuja kumuraba Sauda, kumusuhuza Sauda turaba ukungena amerewe. Ariko murabizi bigora abagabo, dufise ibintu vyinshi cyane, ariko turamukunda kandi tumushize kumuzirikanye kandi turamusabira yuko Imana yomufasha agakira. Ariko murazi neza yuko tudasiba kuraba umuvandimwe Landry Promoter ahagwaye, aho uyu munsi yari afise rendez-vous yo kugirirwa operation mu kuboko, ariko bitabaye, yasibijwe, bayishize ku wundi munsi tuzobamenyesha. Ariko uko biri kose Sauda ndibaza amagara yiwe ntameze neza, ndiko ndagerageza kumurondera kuri telefone kugira mwumve ingene amerewe, ariko niyandungikira audio nkuko Famba yabinkoreye muraza kumwumva mwumva ukungene amerewe. Nimutaronka Sauda muraronka umwe mu bakozi basanzwe bakora muri Wakalayi TV ashobore kubabwira ukungene Sauda amerewe. Ariko vyoba vyiza cyane mwumvise ijwi nyezina rya Sauda Shirton. Sauda turamukunda kandi turamwubaha cyane, ariko ibintu byose nibiburamo ikibazo cyose kiza gifise ikindi kibazo kiba kigiherekeje. Muraherutse kubona ikiganiro Kesdan aherutse gukora ariko arasigura ku vya Sauda, kuko yari amaze iminsi myinshi ataca bivuga ko. Ariko nkuko muzi neza yuko uno mwuga wacu bisaba yuko ubu mutananirwa, bisaba yuko neza ubu munyarusaku akwiye abushitse. Mwumvise ibibazo Briera yashoboye kumubaza Kesdan, aho yamubajije neza ati ashiramwe ibintu vy'imbanyi yuko Sauda yoba yibungenze. Ariko ico kibazo abantu benshi baracibaza, ndetse n'abantu benshi basanze badukurikirana baracibaza, ariko ico kintu ndibaza neza yuko ari Sauda wenyine afise ububasha bwo kucivugirako, kuko niwe yoba azi peut-être igiteke mu nda yiwe canke ingwara yoba agwaye ukungene imeze, niwe afise inyishu. Reka naje abantu benshi bambaza bantelefona bambaza hirya nyine ati Sauda yoba afise imbanyi yake. Nta nyishu mfise hanini, ariko inyishu ifise Sauda wenyene mu bakozi basanzwe bakora muri Wakalayi TV ashobore kubabwira ukungene Sauda amerewe. Ariko vyoba vyiza cyane mwumvise ijwi nyezina rya Sauda Shirton. Sauda turamukunda kandi turamwubaha cyane, ariko ibintu byose nibiburamo
ikibazo cyose kiza gifise ikindi kibazo kiba kigiherekeje. Muraherutse kubona ikiganiro Kesdan aherutse gukora ariko arasigura ku vya Sauda kuko yari amaze iminsi myinshi ataca bivuga ko, ariko nkuko muzi neza yuko uno mwuga wacu bisaba yuko uba mutananirwa, bisaba yuko neza uba umunyarusaku akwiye abushitse. Mwumvise ibibazo Briera yashoboye kumubaza Kesdan, aho yamubajije neza ati ashiramo ibintu vy'imbanyi yuko Sauda yoba yibungenze, ariko ico kibazo abantu benshi baracibaza, ndetse n'abantu benshi basanze badukurikirana baracibaza, ariko ico kintu ndibaza neza yuko ari Sauda wenyine afise ububasha bwo kucivugirako, kuko niwe yoba azi petete igiteke mu nda yiwe canke ingwara yoba agwaye ukungene imeze, niwe afise inyishu. Reka naje abantu benshi bambaza bantelefona bambaza hirya nyina ati Sauda yoba afise imbanyi yake, nta nyishu mfise hanini, ariko inyishu ifise Sauda wenyene. Tuti bagenzi mwariko muradukurikirana, mubwiye iki Samba Famba kuko avuye mu Ihuriro TV ariko afise ibindi bikorwa ariko arakora muri Wakalayi TV. Inshuti bagenzi mudukurikirana, ni giki mubwiye Sauda Sherto mukunda cyane? Ni giki mubwiye genzi musaze mukurikirana iki kinyamakuru ukoresha Umwanya Media? Reka ndakwifurize misihuko Sauda Sherto na Landry Promoter, abantu dusanzwe dukora umwuga umwe. Reka ndakwifurize wewe udukurikirana kururanirwa, kugira amagara meza cyane, kubaho neza, kubandanya udukurikirana udushigikira. Turabakunda cyane. Iyi ni Koresha Umwanya Media.